chambura ndamudekrive koko Sammy ni ikintu kiremereye cyane kuri jewe sinumva ukuntu nomuvuga Sammy arimo vyose kuri jewe Sammy ni umugenzi wanje ni umusheri wawe reka mvuge Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 12 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze kumeze neza ku majwi n'amashusho muri kubona Da Silva mwitingwanye cyane se umwite uwakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5-7 uro munsi je ndashima abantu bahora bambwiye ko nzana ibidemo byiza mwana nanze niyo ndashima abantu bambwiye ko muranzana ibidemo byiza ko bavuga ati mze baba uraza ari umuntu Brenda yigeze kumbwira ati mani ngo none ngabo bana nguzana ngo baba bakuye namusire watubiye no biramuye bamuzi ku izina Brenda amwita umukinyi wa filme umwitwe buri kimwe cyose kubera yuko yagwaniye kano gakino ka 2-5-7 Brenda kari mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry nubwo tutakwakiriye muri studio ariko ni kubera ikibazo cy'amatara nta kibazo thank you nagakiba kuzanira basi barayaje amazi oya ane tini tuzimana amazi umuzibani umuzibani akabraro deni sawa okay zanya kike nyo jewe banza dire basi orange fanta orange ntayo biramaze rero ntibanza rero nakiri niba okay imana ishimwe kutampombeje Brenda gute none amakuru y'imezi amakuru yo kwa SAMMY meza Brenda akabaza kanje ka mbere ipantaro ni iki mu Kirundi ipantaro ni wakivuze deja mu Kirundi kitari Kirundi ni pantaro mu Kirundi ni pantaro oya hari Kirundi nakujya hari ukuntu uzumva ngo igiswahili sanifu nyene mu Kirundi ciza ni pantaro mu kitari Kirundi ni pantalo Brenda kandi kabazo kanje naka no kanta manza nahosheje canke natora oya ntavyo batora musore umwisokera ndafuye umwisokero ni kiki ni Kirundi rero cemewe umwisokero oya barabitu nibaza nimba mbesha barambesha barajandika muri komande barambesha kabisa Brenda iyo bakubwiye uvuka he igihugu uvukamo uvuga kuvuka mu gihugu cyane okay uburundi niki kuri wewe rero uburundi ni igihugu cyanje cyanyibarutse ni igihugu cyanje cyanyibarutse cy'amavuko cy'amatanubu aho nyene inyesho ni nyene igihugu cy'amatanubu igihugu ciza igihugu nkunda none uwovuga ko wananiwe naho oya sinaniwe noye ndatabyemera canke nawe uri muri babandi bavuga ngo kitabiheze bavuga iki oya ega nta mugabo niganwe cyambo nayeze nosora basinyi barani oya igihugu n'amaraso yawe nyene none kimaze kubaca amavuko mva ataramaraso yanje ariko iyo niyo nyishu nyezi ndenda kubazi none papa wanje kwaranzaye damaraso yiwe singombwa ndinde kuvuga ngo papa n'amaraso yanje mvuga ati papa n'umuvyeyi wanje yanyibarutse singombwa umva maze kuvuga ati papa wanje n'umuvyeyi wanje yanyibarutse kira muntu wese azi Kirundi acemva n'amaraso ya musore uta kurumva n'amaraso ya musore singombwa rece mvuga ati ngo musore ngo n'amaraso yanje yamvuga musore ndi point yanyibarutse rero n'igihugu canje cy'u Burundi singombwa mvuge n'amaraso yanje maze kuvuga ni igihugu canje ariko umva bara amaraso yawe nyene byo kurere kira muntu aca bitahora karaba okay Brenda akandi kabazo na cyane yuko neza na neza sindatangura ikiganiro canje ndatwari muri tujajinga niko bavyita Brenda amazina y'ukuri Brenda yitwa nde abavyeyi bamwisende yavukiye he yavukiye Ingabire burya Brenda ni giwaje kuri ne Brenda bisiguri izina oya dore andakiyanye bisigura izina okay Brenda akabazo rero nyezina SAMMY avuze iki kuri Brenda
Sammy vraiment tugeze nyene kuri Sammy cambura ndamudekrive koko Sammy ni ikintu kiremereye cyane kuri jewe sinumva ukuntu nomuvuga Sammy arimo vyose kuri jewe Sammy ni umugenzi wanje ni umusheri wawe reka mvuge Sammy ni mugenzi wanje Sammy ni jirani wangu mwema Sammy ni manager wanje Sammy ni boss wanje Sammy muri make kuba nitwa Brenda nyene shobora kurengana peut-être abantu basi nka 10 bakamenya ndabikesha Sammy abifisemo uruhara vraiment hari hose ya musaza ndavuga mu izina urumva ararengeye uburyo vyiyumviye no muvuga hageze kuri Sammy nyene cambura ico mvuga nyene ari ntabwo uzo uri muri babandi ejo ni mwavana utangire kuvuga ngo yamarango ryango ubwabo nongo nyene ndakubwira impamvu atari komeza bon Sammy ndamufata nk'ikintu kiremereye cyane kuri jewe ariko siwe yanzanye muri kano gakino sivyo umuntu yanzanye muri kano gakino like novuga ko amafilme ni Joaquin Smith Ngozi ndamuzi wo kuri Nzo TV sasa byarashitse ubu ntitukiri kumwe abandi bantu twakorana baragiye barakora ama emission baramuponda baramuvuga ibintu bimeze nabi kubera ko inde Joaquin ya kubera ko batakiri kumwe ako je ni isayo nshingiri nahe sinigera ndamuponda sinigera ndamuvuga nabi kandi man nimba byashitse nkavuga ati narose 5000 ndazaraza kurabiye emission nimba mbesha commentaire ukurumva dan telefone nkamgira vipi man Joaquin ebana nimepata ta 5000 njo tuchangie moja ukurumva akavingozi azanga sikomeri cyanya babitanga birashobora kuba bihuriranya ari no canke je nawe ugahura ingozi canke tukaba twahuriye nk'ahandi parce que Joaquin kindi naco ni umufotographe wa message ngozi nko muri weekend twari twahuriye Gitega match ya message na Musongati fresh sinafite hakuna mbaya nimba byarashitse no musi tukaba tutagikorana ariko ivyo tuma ndamuvuga nabi kubera ko ngo mwavana kandi deja ntiyagukasa amaboko kandi deja sikuvuga n'ikindi umva niwe yanzanye muri kano gakiro na Sammy nimba yarambonye akamenya yambonye ikirore cyamuritse yo hataba Joaquin na Sammy yari kumbona kuko nitwari tutsinanye yambonye kungenza aravuga ati man kidemu kiraneza reka naje ndarenze amatara kiraneza icyo ntibivuze abo ndondera ariko niko yambonye kuri Inkinzo TV niyo mpamvu rero jewe simeze nk'ababandi bavanye n'umuntu acagenda aramukunda man ndibuka abo bantu bahanuye ndibuka iciza umuntu yankoreye neza cyane abo bantu basi sinumva ukuntu no bavuga bamvuze igiterme kira hari kumbengano bantu kanye kurumva mugabo si vyiza umva umuntu naho yoba yaraguhaye ivyonye n'amazi y'ukuntu ntagukorere n'ikintu cahataye ibuka yuko ico gihe iyo yabura wari kwicwa n'inyota kimubahire basi ko yaraguhaye amazi vyonye kimubahire nibitume uca ushaka kumuponda umuvuge nabi kurya ngo mani kurya ngo nimbwa kurya ngo jenda kubwire naho kubera umunsi umwe gusa yakoshereje umunsi umwe gusa yoba yadekonye cyo kibazo twebwe abarundi dufise like umuntu arashobora kugukorera ivyiza igihumbi acishijemo ikibi kimwe gusa kigasuprima vya vyiza igihumbi vya bintu ni nk'aba bantu uzabumva ngo jewe ngurashaka kunkorera ivyiza ariko ngo unkoreye ikosa rimwe nta tolerance haba imagine no si vyiza kwe kidushira imbere ibibi utiruka basi tujya mu narafise n'iciza na kimwe bayarankoreye reka basi ndakimwibukiye neza cyane uno munsi turi kumwe na Brenda umwite umwigeme cyangwa se umwite mu mama kubera yuko arabikwiye kandi igihagararo cyo kirabikwiye bivanye no kuntu mumubona ari smart ndabesha ariko n'ubundi wambaye ikirezi namenya ko cera kirezi yabibwiwe Brenda football kuri wowe bivuze na cyane cyane mu Burundi ndayikunda uri umufana wa equipe boje fana message ngozi nta muraho nawe uraho bisigura agapfa nande bumamuru uraho bisigura iki ndesani ngira canke Joaquin no shaka ndinde kutsima Joaquin nawe nyana fana message ngozi suwi ngozi nanje basireka mvuga ati nije fana bumamuru ngo ndo mu rugo fana bumamuru ako fana equipe bisigura ko ntaruvamo je ndafise umugenzi wanje mu mama yitwa mama Samola avuka Igitega yakuriye Igitega yubaka Igitega
abyarira igitega ukurumva yiga igitega ubuzima bwiwe bwose yabaye yiga igitega urumva ariko muri Musongati na Flambeau du Centre nta equipe nimwe afana muri equipe zose z'igitega afana equipe no imakawa kubadida rero numva gufana equipe n'ibisaba kwera kije ntafanye Ngozi City edare Ngozi City niyo equipe y'intare reka Ngozi City niyo equipe y'intare aho sinayifanye kana message Ngozi umukino uzi muri message Ngozi kandi batuzibura ukundi yari karakina yo mana yanje ko muri message ndabakuta bose gusa umukinyi wa mbere nkunda muri message Ngozi wa wundi uvuga ati ebana ati umukinyi nkunda muri message Ngozi akunda umugati yitwa Bienvenue kubera iki Bienvenue umugati mwiza abikora neza en plus de cela Bienvenue hageze ku ma penalty man ana yuko yandi ma equipe yose urose penalty wamaze guharura igitsinda ako Bienvenue muri penalty 10 mutsinda zibiri ntiwibeshi izindi umunani arazikura akwana kuvuga kandi ngo zica ku ruhande ngo zaciye hejuru ngo arazikura bacunganwa no kuguru yes bakunzi ba Trasiso Minister nibaze neza yuko tuja ku kabazo kanje kanyuma twongera tumushimira na cyane cyane Brenda akandi kabazo nshaka kuvuga na kabazo kerekeye na cyane cyane mu ngo hagati y'abagabo n'abagore sivyo oya ni ibintu bisanzwe Brenda tustrazi salo do coiffure sivyo turazi babakobwa usanga bakora mu masalo bakoza abakiriya niko benshi bavyita bakoza abakiriya mu mutwe ari nka wewe nk'umusheri wawe uzi kurukunda ufuhira sivyo ntovyemera ko bon abari ku kazi n'Amerika n'ijya mu kazi kandi nyene mukaho nyene Margreke atanu musherifise ako nyene naramwigeze reka neno mi ukurumva naramwigeze mu bisanzwe je umusheri mu ex wanje nigera yemera kumukobwa mwotse muje ko ntabikunda naho rero karako kantu nyene nari nkeneye rero naho twaba turi kumwe canke tutaba turi kumwe agiye kwimosha umudada akamubwira bose ndashaka kubaza avuga ati none kubera iki nyene ku kantu tagakunda ko bamwogereza hariya muri rya cyumba kubera iki none rega ari ikintu mengo uri kurambe oya sindabikunda gusa naranyegereje umusheri nkandi yagende kumwagaza mwoze mu matwi reka none ntabari karamwoza se ibintu bisanzwe yaramaze ndafuha sitabikunda harakana agiye muri massage nyene aragura amavuta nka mu masa ariko nanjye ndabizi mpore wavyigiye man umugore w'ubwenge ari yaranje akigutuntu twose twotuma umugabo atagenda kuturondera ahandi hantu man nagucike none bajya bari uwawe wenyine none uriya bon urumva reka ndakubwira uyu yaranje gusa kiya kintu aja kurondera ahandi kandi kindi naco ndakubwira umugabo ni nk'umutwe utaramufata haje kirazira gukeka umugabo mu gihe uzi yuko utaramufata muri ivyo bintu cyangwa utaramufatana n'akanesaje uriho icizere ukavuga ati ahandi jenyene nta wundi tumusangiye kuko ugiye gushiramo ibintu mu mutwe gukeka kugira iki niho bipfira niho bipfira ugiye gushiramo ibindi bintu mu mutwe umukeka umugira iki kandi ikindi naco ca wiyaranja nyene wige ibintu byose n'ibyo utazi uravyiga man ibintu byose uzi ko umugabo wawe akunda vyige ku ngufu n'ibyo utazi yaranje ubimenye na cyane cyane urumva nyene yuko muhagira igihe cyo kuyaga ukamenya ivyo akunda n'ivyo adakunda yes bakunzi ba Trasiso Minister nibaze neza yuko mwamwumvise twari kumwe na Brenda na cyane cyane akaba ari umukinyi wa filme akaba ari single buri kimwe dusuhuza bajya bari muri diaspora nibaze yuko bakuze atari abana batoya Brenda sezera bakunzi ba Trasiso bakuzi ba Trasiso Ministry yitwa hopo n'akwakibagi Trasiso Ministry mukabakunda cyane muri abantu banje nimva yuko ndabakunda by'umwihariko hama ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu wo gukurikirana kino kiganiro mana umwanya n'amafaranga muri no mwanya bafashe ko barandaba jewe ashobora kuba yaraciye $100 kurabibona ako yazika ushira ariko hari igihe tujya $100 avuga ati reka ndazika ushobora kujya mwana ndamura man icyo ndiko ndakubwira bavuze ati reka nyimba ari 10,000 nawe yaba ari
n'igihumbi kije mu mufuko n'ikiburi cyo kigufasha Neza cyane. ako biyarangije baragiheba bavuga ati reka ndabe Brenda turabibakundira like umuntu wese azi ko atarakora subscribe kuri Tarasiso Community mani yarahombye kubera ko iyi TV igezweho muri iyi minsi ikora nk'icyamamare kubera nk'icyamamare gerageza bikore mushayiringa ibintu byabo yapfa turabakunda cyane. Yes bakunzi ba Tarasiso Community yari Da Silva mwitingwanyi uwakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5-7 muyakoze n'abantu benshi akora n'amateleviziyo menshi. Ciao ciao. Tarasiso Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.